Basha w'ibihumbi 2026 kuri bamwe barakura ariko ku bandi turasaza niko bigenda inkomezi zigenda zigabanuka abandi nabo tanga ibintu ngo abantu bavyine barabirese nabo nyene harya nabo nyene ubu ntibitomo tanga ibintu ngo abantu bavyine barabirese nabo nyene harya nabo nyene ubu ntibitomoye iyo munezerewe niho muba mugenda hariya muri biriya biro vyabo mukagira ico muvuze ariko turafise Imana mwijuru. Amen. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana Zaburi y'121 niyo dusoma yonyene. Nanje muri uyu mwaka ntarasoma ndashimiye Imana cyane kubona nshitse kuri iyi tariki y'uyu munsi. Oya mu mabonane maze arenga 70 ntayangumiye nk'iyi. Mugabo hari icyo Imana yamfashije. Imana yarampishuriye kumenya abavuga ubutumwa ko atari bamwe kandi ko batabuvuga kumwe kandi ko badafise intumbero zimwe. Kandi Imana yarampishuriye kumenya ishengero mwebwe turi imbere turongoye uko rimeze n'uko riri. Kandi narabonye ibimenyetso bivuye muri mwebwe. Nukuvuga rero ubu muri uyu mwaka ndavye ivyo naciyemwo nkaraba n'ivyo namenye ndi mu nararibonye ubu nta kintu na kimwe umuntu yokora muzi y'izuba ngo kintere ubwoba kiretse atuye ko nkagwa hasi gusa ibindi vyose kuko nk'akarorero nobaha mwohura n'umusazi akagutuka wobabara uvuga ngo iki none wahuye n'umusazi ko agwaye naho yo gukomeretsa uca wiruka n'ingoga kugira ngo ahasigaye naho ntahakomeretse. Bibiliya rero hari ivyo ivuga biranga iherezo iyo biriko biradushika ko rero ntimuvuge ngo mwame muvuga ngo ni migani oya Bibiliya ntibesha Imana irabesha ivyo yavuze byose birinda gushika kubera izo mvo rero naho rero umuntu agenda akura agakomera. We wagira ngo uzogenda uraramye mpaka inzambi ivuze. Bibiliya ivuga ngo abari muri Kristo Yesu bose bemeye kugenda nk'uko Kristo yagenze bazogenda boroherwa siko. Amina. Ngira ijambo ry'Imana. Reka rero nsome na wewe hariya ukorera hariya uba hariya wirigwa bariya mugendana bariya muvugana muri uyu mwaka wose ugize evaluation bariya mudandariza hamwe bariya mwiriranwa mu biro aho wogira evaluation y'ubuzima wabayemwe muri uyu mwaka niho uri ivyo ushimira Imana yagukoreye. Nasubiye kwibuka muri iyi minsi n'abahariya mu Kamenge imbere y'uko intambara ya 93 iba. Hanyuma rero twarabana n'umuntu umunsi umwe rero umugabo wiwe ntiyariho yari yagiye ku kazi atebayo yakora muri societe kanaka. Hanyuma rero umuntu umwe araza kandi haraho abantu bababesha ngo barafise ivyo bafise atavyo bafise. Umuntu umwe araza ngo yomora uwo muryango twari twegeranije inzu zegeranye kandi hagati y'inzu yiwe n'iyiwanje nta rugo twari twubatse hirya tutotu. Nza numva ariko aradodora atabana ntibaja kw'ishuri kandi umugabo ntariho
kandi urupfu rwa Mose taho ndi kwidirija ndamwumviriza urupfu rwa Mose warubonye hehe ati hora atugurura urabe ibintu biri imbere yanje imbere y'irembo abantu bampamagaye ati uraga abantu usohoke hanyuma rero ndasohoka ndaca ku irembo ndinjira ndaraba gutya imbere ya portaye yiwe bazanye urutaro murazi urutaro mbega ko muri abanyakizungu murazi urutaro hanyuma rero bafata ivu barishira ku isahani nziza hanyuma bazana inkoko zimwe za kera z'ikirundi bajisha batereka munsi bazana amabuye 3 bokeje mu ziko bashirako bazana n'umusaraba bashirako hanyuma rero umumama yakibwa gutya kandi yari umumama aciye ubwenge kandi yizega afise n'abana afise ubwenge iyo urupfu ruje ntawe ugira ubwenge bose barahinda agashitsi hanyuma rero ndabura ndagera narungurukamo nunamamwo undi mumama yari umunyumba kumi akaza aravuga ngo reka kunamamwo mutamu ngo reka wewe vyakomeye ngaha ndaba ndiko ndaraba neza none aya mabuye sayo muziko kweli none uburozi burinda kuzura inkoko kweli ubu burozi bwuzuye inkoko yomba tabubabaye na nyene hanyuma rero jana duza ukuboko hejuru buhoro ntariko ndavuga ndamanura ndashika kuri rwa rutaro ndarufata mw'izina rya Yesu nterera hepfo uwundi mugore nterereye mu murima hanyuma ndacaho ndinjira mu nzu kwa wa mumama babona singuye hasi hanyuma rero tinguhace nawe abana babanze bareke kugira ngo abana bareke kugira ubwoba nawe nyene arahaca ntiyapfa abana ngo ko mama haciye natwe turahaca haraho abantu baguhagarika umutima kubusa atakirimo nta burozi bwuzura isahani bubaho bwuzura inkoko oya vyari bikangisho bagomba kumwomoraho kandi haheze iminsi umuntu umwe arambarira ngo pasiteri wewe nagukunda ngiye kukwanka taho turitegera imitego ugategura nca ndamenye wari yabishizeho mugabo nca ndahora sinamuvuze kugira ngo sindabateranye mugabo n'uyu munsi baracariho si ivyo hariho n'abateze ivyo kuri rero mugabo warabisimvye ntiwabimenye uracariho si kubw'inkomezi zawe ariko ni kubw'Imana yo mwisha hariho iminsi Imana yagushingiye itarakwira uzogumaho mugabe ikwiye naho bazokujana i Buraya naho bazokujana Amerika yakwiye izobikwiye ariko itarakwira ngo dushimire Imana reka dusome Zaburi 121 ndunamurira amaso yanje ku misozi ugutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi ngo mbuhere harya urabe ico uyu mwanditsi wa Zaburi avuga ntazokundira ibirenge vyawe ko bitirimuka ukuzigama ntazohunyiza mbere uzigama abisirayeli ntazohunyiza kandi ntazosinzira uhoraho niwe muzigamyi wawe uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mw'ijoro uhoraho azokurinda ikibi cose niwe azozigama ubugingo bwawe uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza uhereye none gushika ryari gushika ibihe yagushingiye ibihe bidashira kuri wewe naho yagushingiye hanyuma azoheza kwimura igihe kigeze kandi uva ino akakwimurira iwe uhoraho n'umuremyi wawe umva ngira ijambo ry'Imana uhoraho yarakurinze uhoraho yarakurinze uhoraho yaraturinze uhoraho yararinze abakozi b'Imana uhoraho yararinze ishengero kandi uhoraho n'umuvyeyi wa bose n'abanyakibi yarabarinze kuko arabafitiye iminsi azobahana
Imana ntijya ibishusha nk'inyundo naho ushobora gukora nabi irakureka muga bikakurerereza igihe cyawe kandi igihe kigeze izoguhana. Tubanze duhaguruke dushimira Imana. Uyu munsi nta butumwa bundi tuvuga, turashimiye Imana ko turiho kandi Imana data wa twese yaratuzigamye. Muri iyi minsi abantu benshi ntibashima Imana ngo bashinge intahe y'ivyo yabakoreye. Kubera iki? Abantu baca baharura ibintu yavuze bakagira analize, benshi bagaca batinya. Oya, bagombe bandike wewe uvuga ivy'Imana yagukoreye gusa. None ntiyabigukoreye, none yarabigukoreye kubera iki? Tuduze ibiganza imbere y'Imana. Turayishimiye kuri iyi minsi yose 360 n'ingahe yaheze. None rero turatanguye rimwe. Imana isubira iturongora. Imana ni data wa twese. Izotwambika, izotugaburira, izotuzigama, izoturinde ibigwara vy'ivyaduka muri iki gihe biragwiriye. Imana izozigama igihugu dukoreramwo. Imana izozigama imbibe z'igihugu. Yongera iduha umwaka mwiza. Hallelujah. 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 Amen. Imana data wa twese, uri data wa twese, uri Imana izigama abayo, uri Imana uri hejuru y'amajuru, uri Imana iganza ibiri mw'isi n'ibiri mw'ijuru, uri Imana yisakaye igitinyiro n'icubahiro, uri data wa twese, urahambaye, urakwiye guhabwa icubahiro nishimwe. Ni wewe wenyene uriho, ni wewe wenyene uganje, ni wewe wenyene amahanga yose ariko araha icubahiro kuvyo wakoze. Turagushimiye ivyo wakoze, turagushimiye ko wazigamye ishengero, turagushimiye ko utashanjaje ishengero, turagushimiye ko waryubarayeko, turagushimiye ko wazigamye abakozi, turagushimiye, niwakira ishimwe. Haleluya. Warazigamye imiryango y'abagabo n'abagore bari hano, warazigamye imiryango irimwo abana b'urwaruka n'abakiri bato, warazigamye aba bantu bose. Niwakira ishimwe urabikwiye, niwakira ishimwe uraribereye, niwakira ishimwe uriho. Icubahiro cawe camyeho uhereye mbere na mbere, n'ubu uzohorera Imana kugeza ibihe bidashira. Turagushimiye Mwami, urukundo abakunze bari mw'isi nirwo rwatumye utanga umwana wawe Yesu w'ikinege, ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ko watuzigamye rero, uraduha kugumbira uwo mwana ntarake, uraduha kugendana nawe, uraduha kugendera mu ijambo ryawe, uradukomeza, urasubira uturongore mu ntango z'uyu mwaka, uzogendane natwe iki kiringo cose, tuzosubire kugaruka aha muri iki gihe dushima Imana. Urakoze kuri Imana ikomeye, urakoze kuzoduhezagira, urakoze kuzotuzigama, urakoze kuzozigama ishengero. Turagushimiye ibyabaye, turakwizigiye ko n'ivyo uzokora. Dusenze dutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Abantu babiri mu ishengero basenge. Tumeona ulinzi wako, sifa na heshima ni zako Baba. Unastahili heshima, unastahili utukufu. Nindutagushima Mana, nindutagiriye neza Kristo, gutanga umwaka wambere kugeza umwaka ku kwezi. Mana nushimwe Mana,
nushimwe mana nushimwe niko ndiyumvira mana tukinsaba mu nda z'abamama twagenda duhigwa bavuga ko tutazovuka ariko twavutse nushimwe mana kuva mu kwa mbere bavuga ko tutazobaho ubu turiho turagushimiye nushimwe mana umetenda mambo makubwa heshima ni zako Baba ulituvika ulitulisha tulifanya mavoyaje mavavye ulituzunguka umetuepusha majali adui alitega mitego kategua tumeponyoka kama ndege anavyotoka katika mitego ya wawindaji heshima ni zako tumewindwa usiku na mchana lakini ulitulinda haleluya Baba wewe ni Mungu wewe ni mwaminifu tunasema asante kwa kanisa ulilinda nchi yote ulileta amani hata kama watu waliingia kwa mwaka kwa woga wakisema tutaishi aje lakini ulilisha nchi yote hakuna aliyekufa kwa njaa hakuna aliyevaa uchi kwa kanisa lako Baba ulionekana ulitenda makuna maajabu haukukubali kanisa iaibike ulilinda watumishi wako uliwatumikisha kwa ushujaa wewe kwa kwenda mbali na kanisa ulilizunguka basi Papa mwaka tunaitia mikononi mwako iwe mwaka wa amani wewe ni Bwana wa amani ukiwa hapa kila kitu kinaendeka sawa acha kwa kila familia ulete amani ulete ulinzi kama vile ulivyotulinda mwaka uliopita acha hii mwaka Papa wa 2026 ulinde watumishi wako ulinde wa baba na wa mama ulinde watoto wetu ulinde wake zetu na nchi yetu uilinde linda nchi ya Kongo ulete amani ya kudumu asante kwa maana hii mwaka umetuandalia mengi mazuri Baba katika hatua zote katika mwaka huu utuongoze ututetee katika magumu tuone mkono wako katika furaha tuone mkono wako Baba na wale ambao naona kwamba hii mwaka wa 2026 watapokelewa mbingu Baba wape mwisho mzuri ujitukuze Baba ujitukuze asante kwa kujibu maombi katika jina la Yesu amen nyeni cubahiro wongera wuzuze ubushobozi mu ishengero ryongera rigira agaciro ko gusenga twongera twuzure ubushobozi bwawe twongera twuzure mpemu yera nka mbere mwami abantu twarasenga mpemu yera kuzura mu ishengero abantu tukuzura ubushobozi abakozi bawe bakuzura inkomezi turagusabye mwami ubu mwaka wo kuzura mpemu yera wongera ishengero ryawe mwami wongere udusengere wongere uduhe inkomezi rega mwami twarasubiye inyuma mu majambo twarasubiye inyuma mu gusenga kari ishengero ryawe ryari ryambere ryongera ribe ryambere mu gusenga ryongera ribe ryambere muri mpemu yera rega turi pantekoti mwami ndagusabye mwami duhe inkomezi duhe ubushobozi duhe imbaraga mwami twongere twuzure ubushobozi twongere dukubwe mu buryarya buva mu ishengero mwami Yesu turagusabye data twongere tuvugishwe iby'ukuri apana bwa buryarya turagomba ko uyu mwaka wongere wuzuza abakozi bawe inkomezi wongere mwami baha amavuta yo gusengera ishengero ryawe mwami twongere twuzuze inkomezi
utwuzuza imbaraga zawe mwami. Uyu mwaka turawutanguye, uze uturinde mwami, wadukoreye ibitangaza byinshi mu buzi bwacu, benshi waraduhezagiye mwami, warabaye Imana yacu, ntacyo twakuburanye, bamwe benshi ntacyo twakuburanye mwami, wagize neza mwami, waratwihanganiye mwami, ubandanye uduheka, rega waradusezeranya amasezerano, uravuga ngo tuzorinda dusesa imvu duheka mwami, rega turafise amasezerano mwami, ariko icyo tugusabye mwami, uze wemere turangize neza mwami, kuko gutangura twaratanguye, ariko gusozera mwami, icyo nicyo tugusaba mwami, uze duhe gusozera neza mwami, abemeye kwinjira no munsi ku itariki ya mbere, dugumize ku ijisho ryawe mwami, aho tuzogenda mwami, tuzotuboneke nk'abana bawe mwami, abazoturwanya baze bazana n'inzira imwe, bahungire mu nzira indwi mwami, turagusabye uze twuzuze ubushobozi, kandi turiko turavuga tuze tuvuge nk'abavugishijwe, uze turinde kuvuga amajambo adahwanye n'ubugombe bwawe, tuze tuba abakizwa vy'ukuri, twuzure inkomezi zawe mwami, mwami turagusabye uze tubere Imana yacu, rega ntiwigeze uduheba, nitwe twaguhevye, nitwe twagiye nabi, uracari Imana, kandi uko wakora n'ubu niko ukora mwami, wagumye uri Imana, wagumye tubembeza, wagumye duheka, bamwe amasanganya yaradusize, bamwe mwami twabaye mu bigeragezo, intambara zabaye nyinshi, ariko zose warazitugwaniye mwami, nukuri databuja, nidufise icyo twavuga imbere yawe atari uko twogukomera amashi mwami, warakoze data kutwihanganira, intege nke twagize warazihanganiye, warihanganiye ububegito bwacu, uratubera Imana yacu mwami, twakoze amakosa menshi, ariko uratwihanganira mwami, uremera ko turangiza umwaka, uratwemereye mwami, uremeye ko turangiza umwaka, none ko wemeye ko tuwutangura, tugusabye mwami, nuko umukozi wawe yavuze ngo dutanguye rimwe mwami, rimwe dutanguye, utubere umugisha mwami, aho tuzohonyeza ikirenge uze uhabe mwami, uze utubere Imana uba imbere, natwe tuba inyuma mwami, uze utwereke inzira mwami, aho imiryango yugaye, benshi ubugurura imiryango mwami, uyu mwaka utubere umwaka w'imigisha, umwaka kuzura imbaraga zawe mwami, kandi uze ubandanye uri kumwe natwe mwami, uze ubandanye uduhezagira mwami, abakozi waravuze ngo ivyimburwa ni vyinshi, ngo ariko abimbuzi ni bake mwami, turakeneye abimbuzi mwami, muri pantekoti yuzura inkomezi, ibishengero ryuzuye imbaraga, kandi mwami urarishingira intahe, rega pantekoti ni mwemu yera, none mwami mwemu yera turamugomba, aturongore, niturongorwe n'ivyacu, ariko turongorwe na mwemu yera, rega abana b'Imana n'abarongorwa na mwemu yera, urakoze databuja, urabandanye uri kumwe natwe mwami, twovuga byinshi ntitwobiheza, ariko turagushimiye mwami nyene icubahiro, ubane natwe databuja, byose tubisabye twizeye muri rya zina ryawe ryera, amen.